ndashaka kubibutsa abantu b'Imana ikintu cyaco cyose coba kiriko kirahanga umuryango wawe, ikintu cyose muba muriko muragwana naco mu muryango wanyu, bagabo bagore muri hano hantu, ikintu cyaco cyose coba kize kigana kimeze nk'igitero kije kigana umuryango wanyu, imbere yuko mwirukanka hirya no hino muze muhore mukora iki kintu Yehoshafati yakoze. Ngo Yehoshafati amaze kumva ayo majambo akamutera ubwoba, ahamagara biwe bose, ahamagara ihanga ryose, aravuga ngo nimuze tuje ku musozi bahindukirira Uhoraho. Niyo reflexe ya mbere y'umuntu yakijijwe agomba kugira igihe ahuye n'ikibazo. Ni kangahe mu kibazo cawe uhindukirira Imana? Ni kangahe mu bije bitera ihema ryawe wahindukiriye Imana? Ni mwirabe ingene mwagiye muvyifatamo. Mbega niko mwatoye inyishu? No. Biranashoboka yuko wazitoye, ariko kandi guhindukirira Imana ntaco byari kugutera guhomba mu ntumbero yo kuronderera inyishu icaje giteye ubuzima bwawe.